Nakarusho gakomeye cyane ku barundi bagira ibibazo byo kuvunika igiti cy'umugongo bakaja kubivuriza hanze y'igihugu nko muri Kenya, Ubuhindi n'ahandi ko aha mu Burundi basigaye bavurirwa ku bitaro Tanganyika Hospital. Muganga Oscar Niyonzima araremesha abarundi ko ku bitaro Tanganyika Hospital bafise ibikoresho bigezweho n'abaganga bavyigiye agasaba abarundi kunyarukana abagwayi bahuye n'ico kibazo. Mu bisanzwe vyiza yategerezwa kudushikira mu masaha 4 ashira 8 n'imiburiburi ntihagire umunsi uhera ataradushikira. Rero ingorane dukunda kugira nuko usanga abagwayi baciga nino bakaja ku bitaro bitandukanye twe bakaza kuza kuturaba haciye iminsi 2 3 4 indwi ugasanga yabaye paralize yamaze no gutangura kugira mbere n'ibikomere ku matako bakaca bamutuzanira akenshi ataco tukimufasha kinini kiboneka. Ariko iyo baba bamuzanye ubwo nyene uwo munsi tuba dufise amahirwe yo kumufasha kugira bikunde ko azosubira gutambuka agashobora kuronka utuguvu mu maguru canke mu maboko. Mumenya ko ivyo bitaro bikorera mu gisagara ca Bujumbura, komine Muha, quartier Kinanira ya 5. Radio Tere